Ibiciro vy'ibidandazwa hafi nka vyose vyaraduze ku rugero rukabije mu ntara ya Bubanza bitewe n'ikena ry'igitoro nk'uko bavyiganiye radio RPA. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bavuga ko uhereye ku biribwa gushika no ku bijanye no kwiyunguruza ibiciro vyagwijwe na kabiri ugereranije n'uko vyahora nk'uko vyiganwa n'uyu munyagihugu. Ingaruka ni kirekire cyane. Ubu ibintu byose byazimbiye bipfa bikagera. Umunyu wonyine twara tugura ikiro 1,200, ubu kiri kuri 2,500. Tumbura kugenda no kugaruka n'ibihumbi 24. Twara tuhagenda kuri 4,500. Kugenda no kugaruka twara turi 9,000 kugenda no kugaruka. Mu modoka nonye bimwe bita provogisi twihuta twara tuhagenda ku 10,000 kugenda 5 kugaruka 5. Ijya modoka nini bita minibisi twayigenda ko 4,500 kugenda no kugaruka 10,000. Provogisi ubu ntibagira ibiciro na 30 birashobora gushika kugira ngo atari 15 naho. Vyongeye abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bavuga ko ata kintu na kimwe cyasigaye inyuma muri iryo duzwa ry'ibiciro, ariko kandi bakanamenyesha ko ataworenganya cyane abadandaza kuko nabo ubwabo bibagora cyane kuronka ivyo bidandazwa bitumwe nuko bitacoroshe kuvyunguruza. Nta kintu na kimwe kikiri kw'imeye y'icahura kw'izometi nabo mu kubirangura ko bibagora mu kubideparasa mu kubura imodoka ugira mw'ibarabara hari ivyo ubona zirukanga mubona umuntu w'umuneze ko n'ikirema nk'uko yahora borema kuko batari buronke ukuntu bataha nuko bamanuka atako babizane abavyegereye hagufi umurimyi arahomba kuko atagurisha ibe atari kugurisha ukavyumvise bari kubishora atabura ukuntu abishikanayo. Amakuru ava mu ntara ya Bubanza yemeza ko ibintu bigoye bikiriko kuko gushika ubu ibijanye no kuronka igitoro bisa nk'ibikiri kure nk'ukwezi kuko mu mabarabara uhabona imodoka imwe kubera ikena ry'igitoro.